Montjuic ekipe ya FC Barcelona baraza kwakira ekipe ya Borussia Dortmund. Ekipe ya Dortmund yavuye mu gihugu cy'Ubudagi iri muco no kwitici bafite cyizere cyinshi kuri FC Barcelona kuza kora icyo no kwita exploit. Ugaje kuraba ekipe Barcelona nganije weekend ekipe Barcelona mo performance z'abakinyi babo ubona ko batari gutanga bimwe bategerezwa gutanga nk'abase nka Raphinha ubona ko ari gusubira inyuma kidogo mugabo ukabona ko ni ekipe uba witeze ko vyinshi uko bisanzwe. Dortumund Barcelona twitege iki mwari no joro ry'uyu wa gatatu, twitege match za kuba iri pine kwa FC Barcelona gusumba ka Dortumund, twitege surprise cyangwa se hano nta surprise ishobora kuba. Chaque événement ni surprise. Ivyi passa vyose yajya mu 90 keshi abari surprise. Ugiye kuraba uyu munsi jewe sinoharira umugwi witwa FC Barcelona buri wese araba FC Barcelona arabona ko ari umugwi w'igitangazo. Je n'umukunzi wa Chelsea sintinya kubivuga. Buri wese araba FC Barcelona arabona ko ari ekipe y'igitangazo iri mu bihe vyayo tubivuga uko ekipe iri mu bihe vyayo. Ica kabiri buri muntu wese araba ekipe yitwa FC Barcelona gutsindwa hoho abiheruka kera mugabo ikintu kijanye no gukina urukino ruryoshe kandi ruba rwateguwe ico kintu yamakibona. Gatatu mwana makrebe ahari yakigwa n'izuba bishitse akanyagirwa n'imvura baba abakristo canke abatara abakristo baraba umugwi witwa FC Barcelona barazi yuko mubamenyereza Imana yaremye ufise umugisha kurusha abandi mwino misi n'ugaragara nk'afise ubuhinga n'amahigwe kurusha abandi. Muri batatu ba mbere ashobora kuba ari hehe ku mugabane wabura ashobora kuba ari hehe muri Barcelona. FC Barcelona umumenyereza mwiza. Icakane nukuvuga ko icegera ca Afrika gishobora kuba kurusha amahigwe nka Ancelotti wa Real. Icakane umuntu wese araba FC Barcelona arazi yuko bagutumye isuka uja kurimisha usiganwa n'ayandi makrebe isuka ikaba umukinyi arazi yuko avuga ati ntore isuka y'umukinyi wa Bayern ti wapi biragoye ariko ugize Imana ugahabwa isuka nk'iya Pedri ahuri imyaka bahato kurusha aho umukinyi yitwa Caicedo wa Chelsea yarimye wo kubitwa wo digiti bogoti ufise isuka ya Pedri Pedri wo mwino misi Pedri ateye ubwo Pedri yigisha Pedri acenga Pedri yoroganiza ukaba wari nyujinyagura nk'uko cyahubwa ati nawe tamuhira wambara ikibutura kuki kwicupa ry'ugwagwa uhekenye imitetezo noneho wicare ugoroye kuguru kumukunda ugufunye wicare ku kirago ivyo urimo ntavyuzi wicare ku ziko wota umuriro kandi uri umuntu ukuze. Kivuze ngo navuze Pedri muri beshi meme Raphinha mwarabibonye jo bundi imbere y'abahagarikizi imbere y'amaso y'amateleviziyo agiye atandukanye muri kakure na twebwe turi ngaha mu Burundi n'abene gihugu bari Cendajuru n'abari Nyabigina n'abari Bukinanyana n'abari Isonga mu ntara ya Bururi barabonye uko witwa Raphinha yababaye bivanye n'ama decision arbitrale ihari mu gihugu ca hehe cico muri Espagne. Kivuze ngo nimba Raphinha yarababaye akagira aho asunura captain emblematique Marc Andre ter Stegen aheruka Champions League ari kumwe na Barcelona batsinze Juventus ukamusunura mu buryo nka buriya kubera kurakara kubera kudatsinda sinawe ari gukinira FC Barcelona sigaye mwija effectif niwe wenyene encore
uno mugabo azwi ku izina rya Raphinha yagize gutya abwira uwitwa Ansifrika ati mva imbere narakaye aho wumve ngo Raphinha kubwo kubura intsinzi y'umugwi witwa FC Barcelona yokora itari cyo cyose twarabibonye kuri Benfica buriya nawe baragenda bakamukarira tariki ibintu werekanye mu maso y'abantu si vyiza ati munyibuke kuri Benfica tijemba shaka intsinzi ati nyuma y'intsinzi nanje ndiyibaka yabwiye ati nimba byo nasaba ko nkomeretse umuntu kugira Barcelona ironka intsinzi nobikora ndabikora kugira ngo FC Barcelona igire iki ironka intsinzi bari bagabo rero nabo n'aba professionnel nta ninzigo bafise kuko nta ninzara baba bafise nubwo wagize reaction nka zige zitari nziza haragera igihe bagira iki bakuba barire bakagutara bavuga ati mwibuke ko ingeso agize iki yerekanye atari nziza surtout kuri club nk'iyi ikiri muri Ligue des Champions kuri club nk'iyi ikirondera ibikombe ifise na projet vaste yagutse kandi ubona kuri capable yo kubigerako rega ari gihimi gusanga yicwa imvago yicwa mentalima ukabona ko iri kwiyumvira kuronka vyinshi imbere tugarutse inyuma gatoya imbere yuko Madrid ikina na Arsenal Ancelotti yavuze ati mwino match Arsenal tugiye kondera ibikombe byose by'uno mwaka wabona resultat zivuye mu Rukino kavuga ati umusaza yari kwifuza akembe kamanitse adashikira ariko no munsi Afrika avuze ati tugiye kurondera ibikombe byose na FC Barcelona avec performance z'abakinyi afise no munsi avec résultat actuel zuno munsi kipe bikwinjiza ibitsino vyinshi equipe ifise abasatirizi baviziro vyinshi kumugaba apana no muri La Liga gusa cyangwa se muri Espagne gusa kumugabane wa Burayi ukombinye ibiharuro vya Raphinha hamwe na Robert Lewandowski na Lamine Yamal urahatora ibiharuro novuga ngo by'abasatirizi beza ivyo byose ukabona ugiye equipe iri motive umumenyereza bafise abakinya afise experience bavanze n'abana bakiri bato kavuga ati uko biri kose nimba Afrika uvuga ati ngiye kurondera ibikombe byose twomutara gusumba ko twotahura Carlo Ancelotti avec état actuel na performance actuelle Dortumund ivuye kuri kana umumenyereza izana Niko Kovac bano barazinanye kuko banabanye kenshi mu gihugu cy'Ubudagi Dortumund isa nk'iyagarukanye confiance Dortumund no munsi izifise umukinyi aza guhura na FC Barcelona bafise basabe ngo bose bafise abakinyi babiri bari guhiganirwa ibintu kuko no munsi sekugira si afise ibitsino 10 anganya na Bahari Kane waraba Robert Lewandowski afise ibitsino bingahe 11 niwe mere buteur actuel wa UEFA Champions League izi context zose abakinyi baza kuba bazananye ba Borussia Dortmund inyuma gutsina muri weekend avuze ati tugiye kwa Barcelona gukreate ikintu kandi birakunda turi motive turizeye hano Afrika nashaka kwacungira akareka gusamazwa nizi performance tuvuga ngo afise no munsi Angel nibaze ko sikera aravye match y'umugwi witwa Borussia Dortmund none amugwi witwa FC Barcelona nibaze ko hari le 11 décembre 2024 twabonye match Signa Iduna Park imeze neza mugabo ndibuka ko abakinyi bitwa ko bari bafise urufunguruzo abakinyi byari bitegekanijwe ko aribo baza kuba bari decisive siritu ivyo nkabivuga nishimikije bimwe mu bikorwa by'abakinyi ba Borussia Dortmund ndavye ingene bakina nivyo hakuru nza kubangaruka ko nitegereje uwo munsi ingene bakinye baguye mu mutego ukomeye cyane Borussia Dortmund ni club nziza Borussia Dortmund ni club ifise abakinyi bashobora kugutera surprise umwanya no mwanya but hari igihe nabo bibagora iyo badafise umukinyi nkande nka Marcel Subatizer sorry gato burya top score ni Raphinha nubako ni Raphinha nyene aza kuba ari guhangana na Sehugira hasi ego Seru ibitsino 10 Raphinha ibitsino 11 ego urumva hari igihe
uzosanga ino Borussia Dortmund biri kuyigora ntifise Marcel Sabitzer apariko Marcel Sabitzer adahari ugasanga uwitwa Remy Bansbayini ntabwo ameze neza apare yaho William Cole ntabwo ameze neza uwitwa Julian Delanville ntabwo ameze neza Aymani Azri ntabwo ameze neza noneho ugasanga umumenyereza w'umugwi witwa Borussia Dortmund agiye guhura nande agiye guhura na ya club twita FC Barcelona face à face ibifise amahigwe yo gutsinda uno mugwi witwa Borussia Dortmund toute compétition confondue bamaze kuba bakina inkino zigera kuri zitatu Barcelona yatsinze inkino zibiri avec 67% z'amahigwe baba bafise imbere yo guhura n'umugwi witwa Borussia Dortmund banganya urukino rumwe. Borussia Dortmund imbere ya FC Barcelona baba bafise amahigwe yo kunganya apana yo kuja gutsinda. Ico kintu edereka ndakiveko ngaruka kuri ya match y'igenekerezo rya 11 ukwezi kwa 12 2024 Signa Iduna Park. Ninde waruzi ko muri stade beshi bita Gihenomu? Ninde waruzi ko muri stade beshi bita mwisekuro, beshi bita mwifyondero, beshi bita mu muriro, beshi biti wabo w'ivyuya, beshi biti wabo w'ibikwekwe n'intwengo n'ugwamo n'induru n'abagabo bateye ubwoba n'imiriro yuko witwa Ferland Torres yohatsindira ibitego bigera kuri 2 cyangwa ibitsindo bigera kuri 2. Match yarangiye ari 3-2 uri Barcelona. Ferland Torres agutsinda ibitsindo 2 harimo n'ico atsinze ku 88e minute 85e minute cyo gutanga intsinzi ni wa Ferran Torres, si Raphinha, si Lewandowski, si Lamine Yamal muri kino gihe bitwoye ko bameze neza. Uyu munsi rero Soswal ni FC Barcelona kubwabahizi Beritra iza kubifise confiance total, iza kubifise kujera urukino nubwo umugwi witwa Borussia Dortmund watsinda igitsindo ca mbere ugatsinda ca kabiri. FC Barcelona iri capable yo kumetamwo ibindi bibiri, nubwo Borussia Dortmund yoshiramwo ica gatatu FC Barcelona ni capable yo gushiramwo ica kane bikarangira FC Barcelona itsinze, kuko FC Barcelona muri kino gihe irusha vyose uno mugwi witwa Borussia Dortmund. Surtout yuko buri abakunzi bose mu gihugu ca Espagne basa n'abahuriye ku kintu kimwe bavuga ati numa ndataga club kitwa Borussia Dortmund kakinyana Madrid ati kagomba kudukuriramwe mugwe ati rero nta keza kaho. Nukuvuga ngo Espagne isa naho iza kuba amaso yose ari kuri Borussia Dortmund, kandi abantu bifuza kubona umupira mwiza baraza kuba bagenda kurorera FC Barcelona kesaswa kuyitwenga muri uko kuyitwenga nimbura umukunzi wa Madrid cyangwa wa Betis cyangwa Real Sociedad ndetse na Atletico Bilbao ushobora kuyitwenga ariko bikabaha ingufu ni kubabana sirituka atari Camp Nou cyangwa atari Montjuic. Urukino rugiye kubera hehe? Rugiye kubera mu gisagara ca Sevilla. Ico ni kino ca mbere. Urukino ruhe? Urukino nyene rurabera Montjuic. Urabera Montjuic? Barakinira muhira Montjuic. Urusire? Yego. Barakinira muhira. Wa Sevilla. Wa Sevilla ni finali ya Copa del Rey. Ni finali ya Copa del Rey. Ariko urabona rukino nago urabera uko runo rukino nantariko bagwimo. Oya rurabera muhira. Urusire? Montjuic kabisa. Jewe bazi Beni Bertrand nakubwiye club izwi ku izina rya Olympique Louis Company. Uze kuraba urukino. Olympique Louis Company ni Stade Montjuic nyene niko bayi. Yes, merci beaucoup, merci beaucoup. Merci beaucoup. Hariyo stade ya ni Company Olympique iri Sevilla biritirano. Ni Stade Montjuic. Ni Stade Montjuic. Bivanye n'iriya kontra bafise. Hera kuri Gregory Kobel n'umunyezamu mwiza. Turi kumwe? Yeah. Atasiro no munyezamu je nakabe kuba mbona ari kwa Chelsea canke kwa Man City mukunda kubi. Gregory Kobel uno munyezamu yakabaye kuba ari kwa Real Madrid canke kwa Liverpool meme no kwa FC Barcelona. Hari sezini.
ndinze nkubwira ngo umukinyi ndamukunda nuko nta marangamutima barimo namwe muraba match umunyezamu wa Borussia Dortmund muzu wari ndaza kuba ndababwira amwe mu exploit amaze gukora atawundi munyezamu ku mugabane wa Buraya ngo muri histoire ntizi gutsinda Barca muri zinkino uraze kuba tubwira atsinze Barca nta sinabikubwiye none naho kabisa sinabikubwiye none naho pe apara match za kivandimwe na bwa bukombe bwa imbuzi navuze muri zinkino z'abagabo oya ntazo ntaho rero uravye Gregory Kobel ugacuraba na Wedzie Chesechni kora ko tumukurikirana cyane match nakurikiranye za Wedzie Chesechni nizo nyinshi kurusha izo nakurikiranye Gregory Kobel wa Borussia Dortmund kivuze ngo nkoresheje ivyo nabonye n'amaranga mutima kukarabamo Wedzie Chesechni no mushira imbere yandi ya Gregory Kobel mugabo nk'umunyamupira Flick atinye umunyezamu wande wa Borussia Dortmund muri kondisiyo z'umunyezamu iyo defense itameze neza twabonye abana basatirizi ba Barcelona nta numwe batagira umutwe nende umunyezamu akomeye bataratsindira umwaka hagiye tabati bokurutwa Arsenal niyo gigiye kuroba amafi bokoresheje academy niyo gigiye kuroba amafi kuri Santiago iyo bariyo Fran Gonzalez magabo menyoti bokurutwa mwiza twabonye banasura Barcelona bamonye mu iyo bahari undi munyezamu Fran Gonzalez kame kasa ma weekend urumva no kuvuga ngo iyo tabati bokurutwa Arsenal yogiye ku kibuga c'umugwi witwa Real Madrid igiye kuroba amafi igiye kugendura umuceri igiye gukoresha vidage mu miduga igiye kuvuza uruhwa igiye gukubita magere igiye kuraba ni mu muji Madrid bawukubura neza igiye gufotora igiye kuraba ibikoko bibi Madrid igiye kuresha igiye kunwa igiye gusenga ntabwo yogiye gukina umupira kuko Emirates harimo ibitsindo n'imiburiburi 5 canke 6 bigaragara by'umugwi witwa Arsenal kabisa witwa Thibaut Courtois arabigabanya biba 3 fongo impact y'umunyezamu buriya nayo irafasha kuko nka Thibaut Courtois nubwo abandi bakinyi bari babi we yatumye akazi n'ubundi Arsenal izo bigafise ku kibuga bita Santiago Bernabeu kabiri hari icitwa rero uburemere bwa defense iyo witegereje Gilles Olivier Konde ukitegereza Pau Kubarsi ugashira ko Inigo Martinez ndetse na Alejandro Balde usibye no muzi bitanga icizere cha equipe mu myaka 4 canke mu myaka 5 iri imbere reka mfata 3 mu myaka 3 iri imbere izo bifise defense ntayegayezwa ku rwego rw'isi apana ku mugabane wa Burayi ku rwego rw'isi ndavuga ya makrebe tuba tuzi nimba ushobora kuvuga uti je narabonye mu gatunguru mu defense yaroteye Inigo Martinez arakina muri equipe yawe kuko naho ndamuzi iyo tuvuze ku rwego rw'isi tuba tuvuga mu mupira w'amaguru kwibi bihugu bikeshi bikunda kugaruka kuri inde kuri classement FIFA ndetse n'aya mahiganwa twitwe yuko akurikiranwa cyane aho rero mu ntonge nkoresheje iryo jambo ku rwego rw'isi FC Barcelona uravye imyaka ya Balde ya Kubarsi ugashira ko n'imyaka ya Gilles Olivier Kunde n'imyaka ikirurutse ya Inigo Martinez inyiga ashobora kuzoba yaravuyemo mugabo uwo kumusubiriza ntiyobura mw'abantu kuko gusubiriza umwe muri bane biroroshe kurusha nka Real Madrid izosubiza axe yose igasubiriza n'abakinyi babiri bakina ku mpande kuko Real Madrid inimero 2 3 4 5 ifise akazi FC Barcelona yoyo nakibazo cinyaka Barcelona ifise hari FC Barcelona yoyo izokongeramwo bashasha baza kuzoba basubirira abaanyi hanyuma yongeremo na babiri bashobora kuzotangura mu kibuga ico ni kimwe ruvuga ngo defense FC Barcelona muri kano kanya imeze neza ku Barca wavuze Inigo mugo mimiko umwana w'imyaka mike cyari witwa Rojo meme na Eric Garcia hanyuma cyari muri Mwedo 26 football rero Edi football bugiremwe ababeshi cyane football iremwe ababeshi cyane ikongereka bamwe n'abanyamahigwe cyane apare ko bamwe n'abanyamahigwe cyane ikongera mwe kabonje n'abantu nibaza ko bakoresha mangetengete hari umukinyi ushobora kuraba ukavuga uti kubera ikije Grand Frère atigeze akinira na Vitaro kandi yararenze mugabo umukinyi
azwi ku izina rya Waldemar Anthony akaba agiye guhura na FC Barcelona ari muri defense y'umugwi witwa Borussia Dortmund badafise Schotterberg badafise Nicolas Schotterberg urumva mwuma defenseur babemeza muri match ruse uriya musore mukunda kubi kare uriya musore duhuye Nicolas Schotterberg no hitanyibana nunama nkavuga nti mzee Garcia cyari muto buryamo ko nda imyaka ya Garcia 24 navuze Inigo Martinez Inigo Martinez niko ndakubwira ati Barcelona byoroshe ko iba imusubiriza neza kuko oya Garcia ntabwo mpanura ba FC Barcelona kwizereke Garcia muri ameze neza cyane yega ameze neza mugabo nawe Edi nimba ukunda FC Barcelona Eric Garcia ntubahanure ko ari we bazokorera ko muri Ajax inigamaze kugenda inigamaze kugenda hari projet rondaroje na ku Barca mugabo mugihe iyo inigada hari na ku Barca nako na rondaroje no musi Barcelona kuyumvira Eric Garcia avec ses performances no musi aho rero ziri actuel kuba ufise witwa Inigo Martinez na ku Barca kuba ufise Araujo na ku Barca ninga kujya ufise umukate hamuka ufise nivoka kugira naho witwa Eric Garcia yiyongera kuraba nuko bufise umukate nivoka ugashire kubona ka marionette mwana wavura ufata ivoka wiramplace na marionette mucugira mugabo ushobora kufata umukate nguramplace ushobora ka marionette bikagufata umukate nguramplace na marionette ucugivoka riko marionette reka Barcelona ku Barca hanyuma Martinez canke Araujo bari umukate bari umukate ivoka n'umukate ni Inigo ivoka no fata yuko ivoka ari ku Barca hanyuma fata Inigo Erike kwa Pierre Inigo ndetse na Araujo kari umukate ivyo bintu bibiri dejubiriye urashobora kuryoherwa kandi ugahaha Erike kwa Pierre mugabo umuntu yari ivoka gusa na marionette uwo muntu nubwo mwoja kurima ntimushobora kuresista amasaha ariko umukate na mayonnaise ariko atari ivoka kandi kandi ububuze nofuma mbora marionette ako muri ivoka nuko nojoro twitege iki ikintu Eric Garcia kiza kije kuryohora oya kipe effective imeze neza niyo mpamvu nanje ndiko ndaza ku mukinyi umwe ku yone kabiri vuga David twakira mu kanya fana wese Barcelona amaze kwashika reka ndeke kuvyinjiramwo cyane uwitwa Emery cyane Remy Bansebayini Julian Rayson Corneille Chukwemeka twamenye muri Chelsea ndetse no muri Aston Villa ukongera ko Felix Nimecha Karima Demi umeze neza canka beze neza Julian Blandi Maximilian Bea agasore nababwiye kakiri kakiri mu mugwi kale Bay nakababwiye kakiri mu mugwi reka ntuvuke nakababwiye kakiri mu mugwi nako ndavuga match ngaha anye ari Offenham ndabira nakababwiye undabira Maxim Bey undabira nagasore kakiri gato mu mugwi witwa Offenham gateye ubwoba canke kari gateye ubwoba mu mugwi witwa Offenham nababwiye nti uyu mwaka nyine aka gasore ngako nyine ga Maxim Bey araba gatumberanye n'uwo musore ADM muri tere okay Maxim Bey ngaho hi ako nyine ndiko nirabira ari ako gasore nakababwiye mu misi hetse kakinira equipe ya Offenham kavuye Anov merci beaucoup mu mwaka weze enjuru naje ngaha muri studio ndiko nirabira icicaro ca kabiri mu gihugu Chubudaki ndibuka ko Anovre yariko irakina no mu gwitwa Madas aka gasore Maxim Bey mbona kari kuzungurutsa equipe yitwa Madas ku gwego go hejuru none ndavuga ngo uyu mwaka nyene mpezagiye kano gasore kave mu cicaro ca kabiri mu gihugu c'Ubudagi kisange mu mugwi ukina Bundesliga vyagenze uko nyene gahita kagugwa na Offenham nyuma yuko bakabonye muri Offenham Borussia Dortmund nka equipe izi kuduza amatara yahise kabona iravuga ngo natwe turagakeneye naka ubona rero navuga ngo ni Dortmund urugendo rwayo reka rurangirire hano yageze imbere y'umugwi witwa FC Barcelona ndiko nakubwira nti reka rurangirire hano imbere ya FC Barcelona kuko Barcelona igaragara nk'iyateguye kurusha Borussia Dortmund nuko nitugarara muri production naho uraza kubumbwira ni saa 3 reka tuifatanye na match ya Paris Saint-Germain na Aston Villa mbeko tuza kwa tugaruka twakira kunze FC Barcelona tunangiza ikiganiro Aston Villa Paris Saint-Germain mon frère ndumumenyesha makuru
mugabo ntanyoye ugwagwa ntanyoye ugwagwa umupira ndazi kutagira indero umupira je nama navuze ko wambaye pocket simuze ngo wambara pocket ntiba bagira indero mugabo ngomvye kubivuga kugira abarundi babitahura bo warekuye umupira wambaye pocket ntabwo noza ntanyoye ugwagwa ngubwire ngo Aston Villa ifise amahirwe imbere ya Luis Enrique ni football amezi abiri bakomeye kandi umenye ko United yaciye muri equipe ya Paris frere uribuka nga kunsamiriza batubwira ati buri mumenyesha makuru wese afise guca muri biro avuge ngino Ligue des Champions aha mahigwe imigwi iyihe narinze kwiyumvira byinshi nabwiye ni Paris Saint-Germain na FC Barcelona muri finale equipe izotwara igikombe ni FC Barcelona je nakuse squata imikomeye mwese mwaratatu dusigaye na romance aha romance yavuze Inter de Milan na Barcelona canke na Bayern romance oya romance arabandanya sure romance sinzi yavuze ndibuka ko yavuzemo Inter mugabo jewe ibaze Ligue des Champions yari bwatangura ntabwo n'urukino rwa mbere ntabwo gwari bwara mugabo nabwiye equipe je mbona muri finale ni Paris Saint-Germain na FC Barcelona hama Barcelona ikabakora mu mutwe igatwara Ligue des Champions cyangwa igatwara na Paris Saint-Germain kuko azoba ari equipe zose nta mahirwe namubona United afise yo kurana inota rimwe hariya imbere ko bazoja mu Bwongereza nkoresheje analyse buri mukinyi wese ari muri Paris Saint-Germain afise byinshi arusha uri muri Aston Villa nkoresheje kandi n'amaranga mutima nsanga umugwi witwa Paris Saint-Germain warateguye cyane kurusha witwa Aston Villa niyo manubwiye ntanyoye ugwagwa sishobora kuza ngo ndakubwire ngo umugwi wakuyemo Liverpool ugiye gukugwamo na Aston Villa vyoroshe nizo nkino zihari z'umunsi hano muri UEFA Champions League Aston Villa barakira equipe ya nako barakirwa Impact de Prince na Paris bo bamaze ko barangiza Ligue vyari bahezanije navyo bategura inzira ibashikana muri finale ya UEFA Champions League nuko bino bimeze